Oya ubutabazi bwabo baratinda rwose. Wani we. Ubutabazi bwabo baratinda. Aso imodoka yarahirya hanga. Iyi moto ni yandi ngi. Umuriro ni mwinshi cyane kugira ngo uzazime. Ari bifite amafoto nakuna. Abasirikare barenga 240 bafungiye muri gereza y'intara za Bururi, Ngozi, Rumonge na Ruyigi kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Leta y'u Burundi yasobanuye ko bafunze bazira kwanga kujya gufasha ingabo za Kongo kurwanya inyeshyamba z'umutwe wa M23. Inkuru ya Eloge Wirikaneza. Amakuru y'Amerika yahawe n'amasoko yacu atandukanye yemeza ko haheze indwi zibiri abasirikare bafungiwe mu mahorero ya Bururi na Rumonge bumvirijwe n'abacamanza ba sentare ya gisirikare. Bumvirijwe aho bafungiwe kwa 12 ku kwezi, baracyarindira ingingo ya sentare. Abafungiwe Bururi 21 no mu Rumonge 103 bahageze haraheze ukwezi kurenga. Bari bahagaritswe mu kwezi kwa 12 umwaka uheze nk'uko amasoko yacu avyemeza. Mu Ruyigi na Ngozi amasoko yegereye abasoda bafungiwe yatumenyesheje ko bahagaritswe itariki 9 z'ukwa 12 mu 2023. Abo mu Ruyigi 34 bahashikanywe itariki ya 17 ukwezi kwa mbere, mu gihe 84 b'Ingozi bajanyweyo ku maganekerezo ya 22 na 23 yuko kwezi nyene. Amasoko yacu yanashimangiye nanone ko abasirikare 118 bamaze kubwirwa na sentare ya gisirikare ko bazokomeza kuburana bafunzwe. Abo ba mbere babimenyeshejwe kwa 20 ku kwezi, mu gihe umurwi wa kabiri wahawe ayo makuru kwa 22. Nkuko amasoko yegereye abafunzwe yabwijwe ry'Amerika, abo basirikare bakurikiranywe ku vyaha bibiri nyamukuru: imigumuko no kwanka amategeko y'intambara. Umwe mu ntwazangabo atashimye ko mwidondoro w'umenyekana avuga ko umusirikare yemerewe kwanka amategeko mu gihe abona ko atamvo canke impamvu zumvikana zituma yishora ku icumu. Eka na Maître Jean-Claude Nibirumusi, umukuru w'igisata c'amategeko mu ishyirahamwe Akate Burundi rivugira abanyororo, avuga ko abasirikare bemerewe kwanka amategeko. Sinovuga ko ari bisanzwe ko umusirikare yanka itegeko ahawe n'abamutwara. Sinsanzwe nzi cyane ibijanye n'igisirikare, ariko ndumva ko kwanka itegeko bibaye ari bisanzwe ho hava haba kajagari. Ariko rero iyi itegeko ritanzwe rigaragaramwo kurenga amategeko vyeruye, umusirikare arashobora kwanka icahamagariwe gukora, kuko anabikoze arahava kagihanirwa. Ivyo biri mu ngingo ya 31 y'igitabo mpanavyaha c'u Burundi. Niko Maître Nibirumusi yatwandikiye mu butumwa bwanditse. Umwe muri abo basirikare niwe wenyene ijwi ry'Amerika rimaze kumenya ko afise umwunganira. Maître Nibirumusi yasanga ari uburenganzira batwe, kuko mu gihe icaha umunyororo yikekwa ko gishobora guhanishwa umunyororo w'imyaka 20 n'irenga, umuburanyi yabwirizwa kuronswa mushingwamanza n'inzego z'igihugu. General de Brigade Gaspard Baratuza ajejwe imigenderanire no kumenyesha amakuru mu gisirikare c'u Burundi twamwandikiye ntiyatwishura. Tumuhamagaye kuri telefone naho ntiyitavye. Ariko umwe mu ntwazangabo ifite ipete ryo hejuru yabwijwe ry'Amerika ati nibisanzwe birazwi ko abasirikare benshi bafunzwe bazira ukwanka kurwana na M23, ariko kandi hari n'abanyuruje uburyo bugenewe intambara. Arabamaze no kwirukanwa mu gisirikare. Mushanganje yajejwe kwivuna abansi nawe nyene twamurondeye. Alain Tribert Mutabazi yatwishuye mu butumwa bwo kuri WhatsApp agira ati
twaratanze umuco igihe tugira ikiganiro ku bamenyesha makuru mu kwa mbere 2024 ivyo mubajije nta vyabayeho mwaritiranije ibintu canke nta makuru mufite atomoye uwo muco yatanze ijwi rya Amerika rya uronkeye amajwi boba baritwaye nabi nabi bijyana ibisanzwe mu gisirikare birabaho bajya rero baca baheza bakosorwa yisunzwe amategeko cyo discipline militaire. Perezida Evariste Ndayishimiye kwa 2029 ukwa 12 umwaka uheze yari yabitanze ku muco. Ndayishimiye ariko aremesha iganiro kirangiza umwaka aho ibinyamakuru n'abanyagihugu hari mu ntara ya Cankuzo mu buseruko. No mubogenda aha ku mutukura uraza gusanga abapfunzwe n'abari muri Somalia urasanga abapfunzwe hari abantu hamurunturuntu uba i Congo uba Somalia uba Central Africa. Perezida Ndayishimiye yanavuze ko ari bisanzwe ko abasirikare b'abarundi bagwa ku butaka bwa Kongo barwanya May 2023 naho hari ababineragura asigura ko bariko bahangana n'iterabwoba. Ingwano n'urukino rwo gupfa wanka gupfa ntubumusodo uca witahira turatabarana muri Somalia turagenda mbeho ko mutatubaza ngo muri Somalia ntabahagwa muri Somalia turagenda Central Africa Uburundi buriko burafasha kugira tugwanye iterabwoba ryo kwisi yose. Mubazi kubuzima kandi harimo rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi imbonera kure za CNDD-FDD abagabo babuze abahungu mu mezi abiraheze kandi yarasanzwe ari mu bantu ba mbere bafata akabanda ka mbere mu kurangura imborakure ku mutumba n'abavyemera rero bakagenda kenshi turabura irengero ryabo twumva ati naka yarapfuye naka ntakiriho abagize amahirwe bakagaruka rero bagenda baduhaye amakuru nyene yajanyira abandi yagiye ku rugamba aho hakurya muri Kongo ariko rero inyuma yo yaya mezi abiri tumenye ko umwana yapfuye ubutegetsi niho twaje twumva umugambwe twihanitse ko kizerekera zirago twogandara twarababaye twaratuntuye ni kuziramwa gusa. Munyanga mukuru wa CNDD-FDD Kevin Ndikuriyo mu biganiro yamenyesha amakuru Bujumbura mu minsi heze yaravyiyamirije iracyera bari batsimbonera kuri atuntu tudukoko nko twege muri maki hari bari ngo umuguta none umuguta umara ibisi 10 upararanga n'igihugu gute imbonera kuri zagiye muri EDC kandi zigira vyore iki kintu wewe babahaye aransumbya amakuru kuko je ntacyo narinzi muri Kongo twebwe cyo tuzari ingabo z'Uburundi naho ingabo za EAC zavanywe muri Kongo kuva mu mpera za 2023 Uburundi bacafitseyo abasirikare ugataka ka Kongo baharurwa mu batayindwi. Ico gihugu casinyanye amasezerano na Kongo yo gutabarana uburenganzira ingabo z'Uburundi kwinjira muri Kongo uko zivyifuje. Umusirikare aguye mu mabanga y'akazi hanze y'igihugu nk'urugero muri Somalia abasigwa biwe baronswa agaciro k'ibihumbi 50 vy'amadolari ya Amerika mu mafaranga y'amarundi hafatiwe ku rugero rwo kuvunja muri banki mu gihe ayangana uko nyene yahabwa leta. Najiru rya Amerika yabashije kumenya kuvyerekeye abagwa muri Kongo kuko atamasezerano azwi yerekana uko bacumbushwa. Eroje muri Kaneza ijuru rya Amerika. Mu Burundi muri komine Mutimbuzi hari umugabo ukiri muto uvura amarozi akoresheje imiti ya gakondo aho abantu bamwita muganga. Inkuru ijwi rya Amerika yateguye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi murayigezweho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda aratangira hatubwira uyu muganga udasanzwe inkuru nziza Jean Marie. N'umugabo w'imyaka 40 yahoze akora akazi k'ubushoferi ava ku mutumba Nsove wo muri komine Mwumba intara ya Ngozi ugeze ku muhana haba ku mutumba Ntegarokare muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura ubona abantu batari bake muri ico kibanza bamwe baratonze hanze abandi bicaye ku dutebe tureture turi mu kazu akoreramwo. Jean Marie Nkuru nziza nawe yicaye ku gatebe kisheze imbere yabo hejuru ni ruhande yiwe hamanitse imiti akoresha. Muri abo baraho hari bamwe baje kwivuza abazanye abana babo ubona ko bakiri bato cyane baje kubavuza, abakuze baje kwivuza ubwabo, abaje gusuzumisha ko umuti yabahaye wabakijije ishano n'abandi bahagaze bariko bararaba batamariwe. Akanya gato gahera ni kubona ngaho imoto zururutsa abantu, hari n'abaza n'imodokari zabo, abenshi baza n'abavyeyi bahetse abana bakiri bato bari mu rugero rw'inzoya, hamwe rero n'imiyabaga n'abakuze haba ku ruhande rw'igitsina gabo n'igitsina gore. Mu Burundi bimenyerewe ko abavuza bene iyo miti kama arababa bahumuye. Urabona ko namukuye kwa muganga yari byanze hanyuma wa mwana shira mate
je nagiye ko adacira urumva bica bigorana abana ako rero mu kugakoresha koresha aka koresha inyuma. Abo n'abagwayi bicaye mu kazu akoreramwo kugira ngo abapime. Jean-Marie Nkurunziza mu gupima abagwayi bamwituye abwira umugwayi agacira amate ku kiganza ciwe nawe agashiramwo agafu ubona ko gasa n'icatsi kibisi nkuko twavyiboneye ufise ivyo bita ishano nk'indwara ya mate ari mu kiganza c'umugwayi aca hinduka amaraso ku utarifise nawe nta na kimwe gihinduka. Tumubajije niba ivyo akora amareba yatubwiye ko ivyo akora ari imiti kama. Jewe nta kintu gihamuye nkoresha, urabona ko nkoresha ibyatsi, ndakoresha sharubo active, iyi niyo duhingura, ndakoresha umuti w'ibyatsi kugira ngo uyu ni wo kuvura ibintu by'ishano nkawukora neza, nkakoresha umuti w'ifu nawo nyene ukavura ibintu by'ishano cyangwa nkavura igitigu. Amaze kutubwira uko twegereye ababanyi, abaje kwivuza, abaje gusuzumisha n'abandi bibereye mu kazi kabo ariko bigeze kwivuriza iwe, bose bavuga ko uwo Jean-Marie Nkurunziza abavura bagakira. 2020 ishano ryari ryarangiriye nabi, ndagerageza kuja kwa muganga hashoboka mbere no muri kino naragezeyo ariko bakambwira ko ntangwara mfise. Hanyuma uyu muganga nyene we havuye amba hafi arankurikirana. Tubajije kandi abantu bamubona n'abamwivuza ko uyu mugabo Jean-Marie Nkurunziza biboneka ko akiri muto, atobara umupfumu. Bose bavuga ko atavyo baramubona ko canke ngo agira n'ikimenyetso cyo